Barundi kazi ndabaramukije amahoro y'Imana nizere ko muguwe neza umumwe wese aho aherereye. Ndazi ko arabadukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, muri Amerika, Asia, Europe na Oceania. Ndabahaye ikaze mwese mukurikirana Free Podcast TV. Ndazi ko hari bamwe buri ko buraca abandi buri ko buragoroba bivanye naho muherereye mu mfuruka zine zisi. Imbere yuko ngira ico shikirije bijanye n'ikiganiro canke gusesanguzi bw'uno munsi, reka twifashishe kano ka video canke inoreresi kugira tuyogereko tuyidugireko kugira dushike ku biganiro canke gusesanguzi vy'uno munsi nyezina. Kaze turabe ino video hama cenza tubije imuzi n'imuzingo. Kigali ranuka mwabantu mwe imvura iguye ubwiherero bwose bw'ayamazu barabufungura mu marigore. None se aya mazu yose ubwiherero bw'aho buhuriye na marigore ayagahura niko byesta yahuba none uzi ikintu nukuvuga ngo banga kuzana amakamyo avidura kuko bayishyura imvura yago. Kandi ikintu gitangaje uzi cyari cyo nuko ubwiherero bwo mu mujyi wa Kigali nuko ntabivuga mu Kinyarwanda nta muntu mu mujyi ugira atishyuye nyine noneho nta muntu ugira atishyuye ariko noneho barangiza ntibagira gute imvura irakuba bakarekura mu mariko. Muzi imvura yaguye ejo bundi ukuntu yanganaga umujyi wose wari wanutse wose kugeza nubwo binuka n'abantu bari mu nzu zegereye hasi bakumva umunuko bari mu nzu. Ndajya mwumva urwego biriho nyakubahwa meya w'umujyi indabo ziraka zirarabije imikindo ni myiza kaburimbo murimo murayuhagira mukayisiga ibishingwe mu bitwara ku manywa nubwo bigenda bitunukira ariko imvura yiguye Kigali ranuka. Kigali nije nyine bakwiye kubikurikirana. Uyu mwanda bakwiye kubihagarika kandi igihe cyose hataraboneka uwahaniwe ko yanukije umujyi n'abandi bazakomeza nawe uri wawe nutse none. Yes, Kigali iranuka. Kigali iranuka. Aya namajambo ahejeje gukoreshwa na Scovia, umwe mu ncoreke za Paul Kagame, umwe mu bantu bavuze kubijanye n'imbuga ngorukana bumenye canke mu bitangaza makuru vy'u Rwanda gijana karatsinda. Uyu niwe yashimiwe inyuma yaho yakoze igikorwa ciperereza canke igikorwa cyo genda aracafuza yongera afungisha bene wabo b'abanyarwanda baba abahutu canke abatutsi baba inkotanyi canke abandi bagenda baritwa ba FDLR canke intera hamwe. Scovia yakoze igikorwa camaneko akora igikorwa cyo gufungisha bene wabo ku mvuduko udasanzwe gushika naho Paul Kagame na leta yiwe y'inkotanyi imushimira ikamukengurukira mu kumuha kurongora ikigo kijejwe itumatumanako ry'amakuru. Na nico gituma mubonye umuntu atutse igihugu cy'u Burundi, atutse inzego, atutse umukuru w'igihugu canke avogereye mu nzira z'amajambo, mu nzira za communication, Scovia nta kintu na kimwe yigera avuga kubera arazi ico bahamushiriye. Nawe nyene musanzwe mubizi ku mbuga ngorokana bumenyi ziwe ko atavyorosha iyo aronse ico avuga ku Burundi arexagera akavuga uko abishaka. Hamwe nabajya bahungu yacuritse agacuranura basanzwe bakorana kuri rugero rubuga rwiwe rwa ngorokana bumenyi gwitwa Mama Ugwa Gasabo. Uyu rero Scovia vyaramurenze murinze mubona urubuga ngorokana bumenyi cyane uyu Scovia nabagenzi we bicara bakadebata bakavuga ati Kigali iranuka, Kigali bituma ku muhanda, Kigali imvura iguye biragira ukunuku yavuze ngo mutwara ibishingwe bikatunukira mu bitwara ku manwa ibishingwe ndababwire kari yarara. Rero aha iyi video ndayikoresheje canke ndayizanye kugira nshobore kwishura umwe mubo novuga ko bwenge butameze neza bwatiriganye bwikomanze aho yakoresheje amajambo atameze neza niko abanyarwanda ubwabo babifashe kandi babitahuye gushika naho umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu canke n'amakungu aja ku mbuga ngorokana bumenyi zimwe basanzwe bakoresha mu gutukana. Ariko n'ubwo rubuga uwo muhungu novuga yarengereye cane agatuka abarundi canke akifatira abarundi mu gahanga yacishije ko mu kongereza amajambo canke mu gusaba ikigongwe inyuma yaho Olivier Duhungira hamubwiye ati wesha warengereye umenye abo aho uri kurakinira, umenye urubuga uri kurakinira ko umenye abantu uri kurafyinisha abaribo uvyonge ivyo ushobora. Kuri ivyo rero yanditse ibaza umushikiranganje akandikira uno musivira mubwira ati please delete
yambwiye ati ndakwinginze futa ibyo bintu ntibabimenye. Ariko kenshi bakunze kuvuga mu Kirundi iwacu ngo irirenze umunwa riba rirenze impinga. Aya majambo yarayavuze, bitangazamakuru byo mu Rwanda birabasubira yagaya, abanyarwanda barayagaya muri rusangi, hamwe gushika naho nawe agaruka akongera agaca ku rubuga rwa Twitter agasaba ikigongwe abarundi n'abakongomani eka n'abandi bose ngo byo byaragize ico bibakorako. Rero jewe nari maze iminsi mfatiriwe, ariko ndavuga ati ibi bintu umwanya n'umwanya ndonsa akanya ntegerezwa kubigarukako, ntegerezwa kumurodresa uno mwana. Uyu mupeti Sadate aracari muto, ariko indero ntayafise, kuko Sadate iyi ngeso yo gutuka Uburundi canke kwifatira indongozi z'igihugu cy'u Burundi canke abarundi muri rusangi si ubwa mbere. Ariko naganda mbwira ati agatutatekeye ugatekuruza ubuhiri. Ikindi naco nagomba mumenyeshe Sadate n'abamutuma bahurikiye mu mugambwe canke mu ihuriro rya FPR Inkotanyi, nagomba babwira ati uko inkende ikomeza kuduga igiti, uko inkende iduga igiti ija mu bushorishori yigira ngo rikiraduga mu bushorishori, niko ikomeza kugaragaza ubwambure. Uyu Sadate rero aya majambo yayavugiye mu mwihuriro ryakoranijwe na FPR Inkotanyi. Izo FPR Inkotanyi kubijanye no gutukana, kubijanye n'amajambo mabi, gucoza, kurengerera abantu nivyayo. Nagomba bibutse ko FPR Inkotanyi ni bamwe dukunze kuvuga mu Kirundi ngo bati wewe utukana nk'umwongere, utukana nk'umuragizi. Nta gitangaje kiba kirimwo abanyene ba Sadate bakuriye n'abakuze arabaragizi, bakuze bari birukanga inyuma y'inka y'impene n'ibindi byinshi. Nico gituma amajambo ava mu kanwa k'abana barerewe muri FPR Inkotanyi n'inkotanyi zimwe muri bo zisanzwe zibakurira zishira imbere ibitutsi no gutukana aho gushira imbere hano mu bwenge. Nashaka mbwire Sadate woracara umuntu mutoyi, nturava kuyuneye. Nagoma ndakwibutse we kata business name, nta kintu na kimwe kizima woba warakoze kugira uronke n'utwo dufaranga ufise. Aya n'amajambo ndako ndakubarira, erekana ubwire abo banyarwanda ugumuhenda, apana twebwe abarundi twe turaciye ubwenge. Ntugenda wereka abo banyarwanda babwira ati je nakoze ibi nadandaje ibi nibi kugira ngere kurana amafaranga. Aya mafaranga turazi neza ko wahaye n'inkotanyi zigushimire ku butumwa washikirije bwaba bwo guteranya abarundi abanyarwanda ujyanisha, ugendera akora ibikorwa by'iperereza nk'ibyo Scovia yakoze, ariko mu gushimirwa bakagira ngo barakudugije ngo uzobere ngo akarorero ngo gwaruka. Ariko ndakwibutse ko inkotanyi zo zakwiciye abavyeyi, ariko uri muri bamwe babandi bita ibifobagane u Rwanda canke inkotanyi zisanzwe zikoresha kugira zigere kuco zigoba zishaka gushikako. Ariko rero ku Burundi uri isimbo ginuma, nico gituma murantunga. Olivier Duhungirehe yarabonye ivyo uvuze aradegedwa, kandi Olivier Duhungirehe havuga ivyo Kagame yamutumye, ivyo leta yamutumye, kuko niwe mushikiranganirejwe imigenderanire. Bavuze ati uyu musore canke uyu iki gifobagane niko novyita kirarengereye kandi kigiye guteza urugamba rusanzwe runahari ku mbuga ngurukana bumenyi canke ingamba z'igihugu hagati umuriro hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Sabi mubwira bifute yongera sabi kigongo. Niho Olivier Duhungirehe mwabonye yandika ibi bikurikira, yamubwiye ati please delete, futa ibintu muri ko murashira ku mbuga ngurukana bumenyi muvuga ku Burundi. Burundi ni intare bose batinya. Uburundi ni gihugu kitafa ku batandavagura ko batigira ko kuvuga igihugu. Novuga ko mu kugira ugire nico gishikirije ko ubanza kuba wipanze, kiretse butameze neza hano mu mutwe. Reka rero ngaruke kuri amajambo wakoresheje uvuga ati ngo hazogeraho abarundi baza kubakuburira imihanda ariyo mabarabara. Nagomba ndakubaza uyu muvyeyi uyu mumama mumbabarire canke umuryango wiwe nawe nyine ubwo mbabarire ko nandamukoresheje muri no video. Uyu mumama akubura amabarabara mu Rwanda yafashijwe n'umurundi. Uyu murundi uyu mupeti twa Go with G niwe yamubonye aramwumvira n'akagongo amubwira ati tora basi n'agafana ndagucorere, kubera yamubwiye ati nkubura gatatu ku munsi mu gatondo saa sita no mwijoro. Uyu mumama igikorwa akora ni igikorwa gituma u Rwanda rusa neza. Iyo amabarabara mwirata ngo asa neza n'abamama bayakubura, bisigura wasuzuguye nyoko wawe, wasuzuguye abavyeyi bakora igikorwa cyo gukubura amabarabara. Nukuye gusaba ikigongo abarundi gusa, banzuhere gusaba ikigongo abanyarwanda basanzwe bakora ico gikorwa cyo gukubura amabarabara. Hama wongere
ugende gusaba ikigongwe abo banyarwanda bene wanyu basanzwe bakora igikorwa cyo kuvidura no gukoropa amatwarete amwake mugo biranatahuritse abakozi bakora mu matwarete ubafata nk'uko umengo n'abantu baciriritse n'abantu akazi gasuzuguritse nk'uko babishikirije ku mbuga ngurukana bumenyi ariko siko vyari bikwiye kuba. Inzu ya mbere mu nzu ni twarete, ugira inzu igeretse inshuro 800 twarete yawe isa nabi, nta nzu ubugira, nta mushitse ushoboye kwakira ngo aronke ahaja mu kazu ka sugumwe yitabare haba ku mwanda mukuru canke ku mwanda mutoyi. Nico itonda bavuga ati abanyarwanda muravuga amajambo mutiyumviriye. Wewe wiyumvira ko umukozi akoze muri twarete canke akobuye ibarabara canke umuhanda abasuzuguritse, ntabasuzuguritse cyane. Nimba umaze kugira amahirwe yo kurira indege ifise twarete, hagebaza wewe ko hari umukozi mu Rwanda asumba ujya umukozi akora muri twarete mu ndege. Oya namba mbeko muvuga abarundi mbeba n'abaye kongomani bazoza kuba kuburira imihanda n'amatwarete mu gihe mufise amamashini, mufise ngo imiduga, mufise n'ibindi vyandagutakiye bisanzwe bibakoropera amabarabara. Nje tubatababwira ati inkende mu kuduga ibaza ngo irikira nanara ariko igasanga yiyambuye. Muvuga u Rwanda ngo dukubuza amamashini twarabasize aho mu mafoto ya kaduga kamwe kakiri mu Bushinwa katarahonyura no mu Rwanda ngo mukoresha amamashini ngo mukoresha n'imiduga ngo igendera koropa yongera ikubura amabarabara. Mukeneye abakozi bo gukubura amabarabara mu gihe musanzwe mukoropesha amamashini. Nje tandababwira ati mufise ubwenge buke mwe urugamba muri mu n'amajambo muvuga. Hari umurundi yigeze kubabwira ati abanyarwanda intambara yabananiye muri Kongo ni mugore kamera kuko mufise akarimi. Uvisa akarimi uteye n'isoni. Witwa ngo umugwiza atunga, witwa ngo umushora canke mu Rwanda bwa babita ngo abahigwe, numva bakwita ngo umuhigwe ariko nta buhigwe mbona ufise. Akarorero nimbura umuhigwe wicaye urabe abarundi n'abanyarwanda n'abandi bumva runo rurimi rabi intebe Sadate yicayeko iratabutse kandi ari umuhigwe. Ndabira bino bitambara bifukishije kuri ino ntebe y'intebe iyi bimeze gute? Ntibitabutse ntibishaje ntibifise imifunyunyu. Umuhigo yo kwicara ku ntebe bitabutse nk'iyi. Nje tondabaga ati bimuri amajambo muvuga kandi mwibaza ngo mwamuje gucoza ngo abarundi twe ntubabazwa n'ibintu nk'ivyo ariko vyabaye ngombwa ndamurodresse ndamugorore kuko uyu mupete ntazi n'ivyarimo. Reka ndaguha kandi karorero wa mwana we utarava nayo kuyuneye. Uramuze umuntu yitwa Rujugiro. Rujugiro n'umunyarwanda kandi Rujugiro n'umugwiza tunga twese twemera kandi Rujugiro ntaca atakoreye Kagame, ntaca atakoreye inkotanyi. Nagomba ndakumenyesha ko Rujugiro mu baguze ibigwanisho by'inkotanyi arimwo, mu baguze imyambaro inkotanyi zambara mu kugwana arimwo, mu bagaburiye Kagame n'inkotanyi muri rusangi arimwo, mu batumye Kagame n'inkotanyi muri rusangi zishikaho zigeze arimwo. Imyiyamamazo n'amatora byose byagiye biramu gihugu cy'u Rwanda Rujugiro arimwo, niwe yabikoze. Kagame yamushimiye gute? Kuza ubwenge. Kagame yamushimiye gute? Rujugiro kugira ave mu Rwanda aze gukorera mu Burundi yahunze iki? Mwamugenjeje gute? Uyo ni Rujugiro. Reka ndakwereka umuganga Dr Marara si inkotanyi ntibavanye na Kagame mu 1994 moje gukoreho nyabwoko mukagitirira abahutu ngo bahonyeje abatutsi. Hanyuma Marara ntashimishwe n'inzira Kagame yafashwe kuko yari yafashe inkotanyi zari zafashe muri rusangi kubera siwe wenyene mu nkotanyi yitahuye. Hari benshi bagiye barabavako ari bo mugenda muri tango n'ibifobagane ngo bafise ibigenga bitekerezo za genocide ariko nuko bafise coefficient intellectuel yo bita IQ ikora cyane. Bafise baratahuye ko inzira canke imigambi inkotanyi zari benshi barabivuga inkotanyi imigambi zari zifise zikiri mu ishamba yari imigambi myiza cyane ariko maze gushika mu gihugu maze gusesa amaraso ntiyijana. Murabona ibintu mwaciye mujamwo mukenesha u Rwanda mukenesha ubwoko bumwe aho inkunama nababwiye agatsiko k'inkotanyi kajya kantu mwaviririnze kabamwe inkotanyi gusa. Muzobona n'abana b'inkotanyi bagoye amavunja bakenye bose biga hanze ariko gende muraba bana bariko barigira munsi y'imikaratusi, gende muraba abantu bagoye amavunja, gende muraba basamburirwa babomoregwa, gende muraba abantu abanyerondo biriko barafata ku nguvu, abiriko baribwa, abiriko bariyahura bose n'abahutu. Siniga ngo nje kuvuga iby'ubwoko n'ibikingo nuko bidahari mu Rwanda. Ubwoko burahari. Nanje ni mu mpinyuze ni munyereke umututsi canke inkotanyi igoye amavunja. Ni munyereke umututsi canke inkotanyi iri kirasenyurirwa. Ni munyereke umututsi canke inkotanyi iri kirarara munsi y'ijya misumari najya amabati muri bya bihomba gurike vy'amazu.
ni munyereke genda uraba ujya muhungu akiri muto n'umusore asumba n'amafaranga Sadate yubatse ibaraba yagiye kubaka ahantu agira ibintu byo kwakira aba ingenzi tuvuge genre salle de reception amahoteli n'ibiki bamutegeka niba ari ngome yawo muji sinzwe ne mu vyitana ba mutugutu n'abandi kora ibarabara arakora ibarabara zana amamashini aratsindagira arasubira ariko vyarangiye mu mubomoreye kubera ari umuhutu kwera ari inkotanyi atari inkotanyi rero mwebwe ni murama ibintu muri ko murakora hiyo mu Rwanda nimuze mutume tuvuga n'ibyo bitatu tutari dukeneye kuvuga nako ndakubwira reka ngaruke kuri kuri uyu Marara rero Marara amaze kubona inkotanyi zimaze gufata inzira itari nziza yaciye avyikuramo acarahunga yigira mu Bufaransa arahezagirwa arakora mu Bufaransa no mu Bubiligi mbaye no mu Budagi acaraza arasaba ikigongo inkotanyi ariko ndabutse ko hari ijambo Kagame yavuze ati nta muntu akorera inkotanyi akantu ngo inkotanyi zigaherane baramwakiriye araza nkuko Evode yaje kijya gifobagane Evode cirigwa kiravuga nabi leta y'u Burundi n'indongozi z'u Burundi si umusenateri hinge nawe higa yejo ugira yaramusumba are mukura arinda twese turamuzi nimwamuhaye tuzi twamunyuza tubadondagure Kizito ntiyari inkotanyi yakoze genocide ahubwo abavyeyi biyo ntimuvuga ko bapfiriye muri genocide mwamushimiye gute aha ndiko nkebura ikigaba canje canke igito canje n'icundi cumvireho Sadate wewe ntubibaza ngo uri muri bayita gute kandi hamwe umukuru w'igihugu wo muri Amerika hongira iyo atewe canke sinzi muri banka ni bari banka ahantu uri wewe nturarengerana mwirirwa kumbonesha kure muvuga ngo Rabin ngo ubutasi bw'u Burundi bwaraje buramutora mu Rwanda we ni unaniranye wewe ni unaniranye abarundi uri kuravyongora bazi amajambo havuga ati ngo nitera bwo bacanke niki no ndiko ndaguhanura kuko uracari muto cyane nako ndakubwira rero uyu Marara yaraje mu Rwanda asaba ikigongo inkotanyi zivuga zimuhaye ikigongo acaja kubaka Chateau de Marara gende muri ibintu mwatanguye kumugirira mwinkina mico muvuga ngo ingya ngo Chateau de Marara ntikwije condition niyo hoteli ya mbere mufise mu Rwanda y'umunyarwanda niyo nzu ya mbere nziza mufise mu Rwanda y'umunyarwanda niyo hoteli ya mbere 5 étoiles mufise ikwije ibisabwa se groupe ifise amatara ira ahantu heza hari verdure impande ya Lakivu nimbari Lakivu mu mategeko ijya hoteli kwije amategeko mugaca muza mukavuga ngo nta groupe ifise ngo mukabereka mugafotora ibiharage bidahiye mwatekeye mu rugo nimbari kwa Kagame nimbari kwa Kabarebe nimbari kwa Duhungirehe mugaca mutwara mugashanga ibisimba muvyita ibisimba mwebwe mugashamwe inyenzi mugashamwe n'isazi ngaca muvuga ati ndizi ninga ngo Chateau de Marara yabahaye birangira muyifatiye ibihano muyugaye kumbe mushaka kumunyaga wewe utagira n'agashambrete wowe kiri kurakoresha umutaye w'inkotanyi ni uri kurasungara ku Barundi ngo bazoza ngo kubakuburira no kubakoropera Kigali muvuga ko ari nziza Bujumbura ari mbi wonyene ku munyu Nyabujumbura gwa y'amavunja mufise umwanda urenze mwiteze ko Abarundi aribo bazoza kubakorera isuku mwiteze ko Abakongomani aribo bazoza kubakorera isuku haguruka mukure amaboko mu gashambara mukora isuku apana kuza mwirirwa muraririmba ngo Kigali is clean the cleanest city umwoba ahantu hari clean gute mugo y'amavunja mbe mwobahamura ahantu hari clean gute muri ko murarondera bakuburira amabarabara iruhande yo kubakuburira amabarabara ya miduga muvuga ko ikubura amabarabara ikayakoropa irihe inkende mukurira igiti aka kantuka ukumve aka kagano zokurukazi Sadate n'abanyarwanda munyumvira nkawe n'inkotanyi zamutumye inkende ukwiduga igiti niko igaragaza ubwambure bwayo komeza mwiboma ku Burundi komeza musungara ku Burundi kandi nama nababajije kubera ko imisi yose iyo mukoze ikintu mu comparing ku Burundi murabarya ko mutari comparing kuri Tanzania ko muti comparing kuri Uganda ko muti comparing kuri Kenya rero nashaka ndababwira ati abanyarwanda n'aba bose biyumvira nka Sadate Abarundi twebwe tujya dukaravye twama twabibabwiye Abarundi nta nkina mico dukina Abarundi ntidunti tubaho ubuzima bwacu ntidufakinga Ama-G The Black yarababwiye abanyarwanda muri fakinga hagarika gufakinga mubeho ubuzima bw'iwanyu naho benshi naho bakubwiye ati narobise n'ibiganiro bigenda biraca kumbonera kure zigenda zitandukanye aho bavuga ati Sadate no kuri nitwe tukwiteze uko warengereye en plus
ahantu wavugiye ry'amajambo ntihari hakwiye kuvugirwa ry'amajambo. Nimba warabonye Olivier Duhungirehe ahaguruka akavuga ati muvuga mu Rwanda ngo nyamuneka nyamuneka akavuga ati nyamuneka futa. Icambere wabivugiye mu ikoraniro ryateguwe n'inkotanyi, ubibwira abana b'inkotanyi, bacavuga ati uyu muntu akabibugwanwa canke akatwigishiriza abana ibintu bitari vyo, bakubwira futa ntunamaramara. Novuga ati nubona ko bareba kumaramanje, mbe urazi kiyishoye kuba ari shite yawe, ushobora urazi kishoye kuba agatego we waguyemo atavyuze, witwa ngo umuhebe. Rayon Sport ngiye yarakunaniye barayikwaza urayivamo, witwa ngo uri president muri manager wayo, ubuje gusungara ku Burundi uhejeje kubutuka no gutuka Barundi. Olivier Duhungirehe yaciye aza kuvuguruza, banagutegeka kubifuta, banagutegeka no gusaba ikigongo. Wagiye baguhejeje, bananiwe kuguha kamunyuza we ngaho wagiye, kandi abizi ejo kezi yawe zugurugwa, uzokwisanga ruri kurakoropa mu gasho hariya kwa Kabuga canke imageregere. Rero uracari muto, abarundi ntibotsa kugukorera, nta n'umurundi ariko ararota nivyo bifobagane mwita ngo ibifobagane ngo biko birasaba ngo muko murashira ku mbuga ngurukana bumenyi ngo biko birasaba ngo ubwene gihugu. Abo n'abanyarwanda baba batashe. Abanyarwanda mu ndabibutse ko kuva 59 mwaje muraba mu Burundi, turabarera, mwarabaye muri Okafe, muraba mu Ngagara, muraba za Musaga n'ahandi henshi, mwararongoye hano, muvyarira hano. Abo n'abana banye batashe, nabuzukuru b'inkotanyi batashe. Nico bitumubona nta muntu numwe ariko araza avuga azana adebata kuri ivyo bintu ngo mbe ndababaza. Nubona ko Burundi bubarenze, muca bumbaza ngo Burundi buturenze gute? Mwikomparinga ku Burundi mu bintu byose. N'umwana w'umurundi tashe mu Rwanda muvuga ngo asavye ubwene gihugu. Umwana w'Uburundi ibaze muragira umunsi mukuru, ama TV yose yo mu Rwanda gakorana, umurundi yasavye ubwene gihugu. Wapi gusa rero sinibwo ndicisha amajambo abadukurikirana canke abakunzi ba Fleury Podcast TV, ndabakengurukire mugabo sinna kugenda ntabatekereye kano kantu. Ntimuze musubire gusungara ku gihugu c'u Burundi, ano kenka nimuze munarote. Nimba mufise hano, nimba mukoresha hano, muzoze mu zindi ntambara izo, nimuze mupime. Sadatu uri kuranyumva, ntushoye kuba wicaye ku ntebe itabutse nk'uko ngura umuhigwe niba ari umuhegwe niba ari umuki. Inkotanyi murakenye marara ngo ujya aye mu mwambo y'ivyiwe, musigaye mwicara ku ntebe zimeze uko. Urujugiro ngo ujya mu mwambo y'ivyiwe muramwangaje, musigaye mwicaye ku ntebe zimeze uko. Ore shame. So ndabakengurukire rero bakunzi ba Fleury Podcast TV, nizere ko mugoye neza kandi tubanye umwanya nk'uyu w'agaciro kanini kadasanzwe. Nkengurukira amaze kugira sabone canke subscribe, namwe mufatira ikiganiro hagati. Sirita abanyarwanda ni muze muri benshi ko kino channel izobakangura, izobavyura, izobabwira ukuri, kuko je sintinya kuvuga ukuri ku kijanye n'u Rwanda canke ku kijanye n'u Burundi canke ku kijanye n'amakuru yo muri kano karere kacu, kugira tuvure ibihugu vyo muri Afrika n'indongozi zipfuye, indongozi zonyene z'ibifobagane hakurya ya Kanyaru. Muze muri benshi mugire subscribe kuri Fleury Podcast TV, kuko amakuru ibinyamakuru vyo Rwanda bitababwira muzoyasanga hano. Nzobafukura, nzobivuga, kandi ata muntu numwe mbesheye, kuko je mvutse ikintu nzana fact, kandi ata muntu numwe ndiyugwara. Gusa rero muze mumenye aho mukindira. Hari ibintu mu gifaransa bavuga ati vous êtes encore gamin et ça c'est la cour des grands. Mugire rero ibihe vyiza, kaze kandi kuri Fleury Podcast TV. Ntimwibagire kugenda kugira sabone canke subscribe kuri Ingoma Magazine nkuko bisanzwe. Nta Fleury atamwebwe. Ciao ciao.